ishirahamwe gishinzwe kurwanya urudandazo rw'abantu ubwimukira bwo mu kinigiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONS we ton frère ryaradushinga cane n'abarundi bariko barafatwa bapfungwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo atacamira mu gihe hariko haraba imigumuko muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Twisunze rero amatoza tumaze gukora kuri ico kibazo twasanze hariho igitigiri kitari gito c'abanyamahanga baripfungiye mu busho bw'igihugu ca Afrika y'Epfo bari hagati y'ibihumbi 22 n'ibihumbi 26 abo bakaba bafunzwe kuva mu mwaka wa 2025 gushika muri uwo mwaka turimwo ibihumbi 2026. Muri abo hakaba harimo rero abava mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Muri abo kandi hakaba harimo n'abarundi bashika 124 bari bagiye gupagasa muri kiriya gihugu ca Afrika y'Epfo, ariko uno munsi bakaba batidegemvya kubera bapfungiwe mu busho bubiri butandukanye, cane cane bagashuka ari ahantu bita Durban mu ntara ya KwaZulu Natal. Kandi muri abo 124 abarundi bashika 71 bafashwe muri iyi misi nyene imigumuko iri kiraba, bakaba baciye bajanwa ubutarariye muri ubwo buco bubiri twavuze, ariko bakaba basanzeyo rero abandi 53 b'abarundi nyene bari basanzwe bafungiweyo bakera imbere iyo migumuko itangura. Twisunze rero amatohoza twakoze kandi muri bo bari bagiye benshi biciye mu mategeko bafite n'impapuro z'inzira, ariko hariho n'abandi twasanze bagiye gwihishwa, ariko abo bose bakoranye ikintu bariko barazira sikindi ni kubera bene igihugu muri Afrika y'Epfo basanze abarundi ari abantu bo bakora cane yose ku kazi, basanga rero baratwara ubuzi vukira z'igihugu ca Afrika y'Epfo. Kandi ico kibazo tukaba carigaragaje kandi mu mwaka uheze no mu gihugu ca Zambia. Bashaka leta Burundi ibikurikira nuko leta y'u Burundi yogira zikuri gatuma abantu bayiserukira n'ivyo bihugu birimo abarundi bagiye kwisuma mu kugira ngo barabe ingene bamerewe, kuko ku makuru dufise nk'ishyirahamwe ONS we ton frère abarundi bari mu ivyo bihugu bapfungiwe mu byo bubabaje. Rero mu gihe leta y'u Burundi yoziranwa intumwa byo batuma leta y'u Burundi ivugana n'ivyo bihugu kugira ngo abarundi bapfungiwe mu byo bihugu boroherezwe bibaye ngombwa barekugwe.